Bakunzi bimbonesha kure BBF TV nizera neza yuko mumeze neza aho muri hose abari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abari muri Afrika y'ubuseruko mu bindi bihugu vya kure bitandukanye nizera neza ko mumeze neza. Kuno munsi inyuma yo kuva mu gisagara ca Bujumbura tugakurana ikiganiro n'umukinyi w'amareresi canke amafilme canke amasinema bivana n'ingene wowe uri kuradukurikirana uvyita. Uwo mukinyi w'amareresi ni Fanny Lavine ari ngaha mu gisagara ca Ngozi ntamaze imisi ariko arafasha canke ariko arakorera ibikorwa bimwe bimwe tuza kumenya nitwinjira twamaze kumenya urugo arimwo n'ivyo ariko arakora ni mu mwanya twagomba tugwinjiremo mugahe imbere yuko tugwinjiramwo mube ready twumva icamuzanye twumva nico ariko arakora ngaha mu gisagara ca Ngozi nka BBF TV yaduhaye ikiganiro mu gisagara ca Bujumbura turabwira vyinshi bijanye n'igikorwa ciwe mugabo mu mwanya sinzi urugo nyimba ari urucanke urundi mugabo twamaze kumenya neza ugwa arigo turaza kugwinjiramwo hama tumenye neza ikimugenza icamukuye mu gisagara ca Bujumbura. Yes nimutangwe ni mu mwanya. Ya inyuma yo kwinjira muri gwa rupangu mware mubona menga ruragoye kwinjiramwo muga twashoye kugwinjiramo tukaba dusanzwe ibikorwa byari bimeze nk'ibiheze nka BBF TV murabizi yuko tuba turi ngaho kugira ngo tubabwira amakuru yose y'idonido y'ibikorwa ndoramana canke imimbazamana canke bishira hejuru izina ry'Imana twamaze kuba tumubona Fanny Lavine reka tumwegere twamasanze asohotse kugira ngo atubwire neza ibintu tubasanze bari mu Fanny umeze gute meze neza cyane urakomeye cyane gose wambaye agapira keza merci handitse ko turafa my team ibi bintu rero byananane kuvuga mu cyongereza trifa sigura bisigura ni timu yanje bisigura mbwire mu cyongereza ngene babivuga trifa mu majambo yose ni gute family friends forever mu kirundi cyangwe mu kirundi ni kuvuga ati umuryango ugira ubucuti bw'ibihe byose ni vyiza cyane kandi kongera sigura vaccine Fanny fashion okay voilà Fanny tubasanze ngaha mu gisagara ca Ngozi duheruka twahuriye mu gisagara ca Bujumbura mutubwira ibikorwa byanyu bijanye n'amareresi Fanny mwari mubiki hano mu gisagara ca Ngozi muhamaze imisi atamaze imisi twari mu bikorwa nyene vy'amareresi bimeze gute mu buryo bw'idonido Mujye bw'idonido n'umugwi mushasha w'Ingozi watwizeye uradutumako kugira dushoboye kubafasha nabo batangura ibikorwa byabo byo gukina amareresi niyo mpamvu rero twaje Fanny duheruka tuguha ikiganiro nka BBF TV kugira ngo bariko baradukurikirana nabo amaze iminsi banakibona kiri ku rubuga rwacu rwa BBF TV abataragenda kuraba ikiganiro twashoboye kugirana na Fanny ce mugenda nyene mukandi like mugire comment na share ku bandi kugira ngo mushobore kumenya neza ivyo twashoboye kuganana na Fanny mugabo ivyo twashoboye kuganana na Fanny reka ndabutse bimwe muri vyo Fanny twaragerageje kubaza ingene umugwi wa Turafa umeze n'ingene ukoze aba bantu nabari muri Turafa bazinjiramwo bimeze gute waje kubafasha bisanzwe biherere ngaho nkuko navuze ni family friends forever Turafa razi uko ntarubigira narabivuze n'ababoze n'abaturafa ariko mugabo barafise ukwabo uko bari isi yose je n'abaturafa eko kuko Turafa ntambibe ifise umuntu wese ashimye kuba inshuti umuntu wese n'inshuti yacu yaca mu Turafa ariko aba ni team nshasha yitwa Rise
and shine ego haguruka usayangane nabo bahagurutse cyane bariko barasayangana n'abantu b'ubwiza cyane hari Ingozi. Amatwa dusumira ngo bariko barandika filme bimeze gute wayibonye imeze gute we ubona nyine bimeze gute? Ahubwo iraremvye filme ntikiri ku rupapuro iraremvye bariko barayikora nanje ndimwo urimo ego nanje ndimwo ni filme nziza cyane filme yigisha impande zose uri mu gisagara ca Bujumbura bizokorera go participa mwino film ego ikintu cyose nukugikunda tegeza kugishigikira kugira ngo tumere nk'abaja kuri bantu bari muno mugwi ntanga zitagira umutware aba bose ngira ngo harimwo mbona harimwo abamama n'abapapa n'abasore n'abatama ndanababona ngira ngo harimwo umutegesa abarongoye mbwe imbere yuko tumenya neza vyinshi filme ndundi y'Ingozi nakaye kamotera bariko baradukurikirana kugira ngo ishobore gutera imbere n'ingene wabonye ivyuno mu akamono itera nuko notera abantu ahubwo siyo noitera notera abantu akamo ko gukunda ivyo wabo navyo nama navuze bashigikire abanyengozi babo abarundi babo kandi babisengere cyane nta kazi nakamwe katagira amasengesho ego hanyuma babipartage babikunde bavyumvemo nico film igezweho muri tuwafani yihe ubunye niri kirabire cica bigacika urugendo rero ahubwo ndashimira Imana urugendo na filme urugendo yasohotse nce ntangura ku rugendo rw'Ingozi nkekeje nzoja mu rugendo rwa Siri kuva mu bwiza tuja mu bundi ibaze urakoze cyane fan ego nawe murakoze yes turi kumwe n'umwe nawe nyene asanzwe arongo ino mugwi fani yaje gufasha mu gisagara ca Ngozi tukuramutse ndabaramukije cyane meze neza meze bon tubona mwatumiye umunyabujumbura byaboroheye gukorana nawe nk'abantu b'Ingozi yego cyane kumutumira ubwa mbere mpereye ku ntango nuko muri kino gisagara ca Ngozi harabakina amareresi ariko ntavuga cyane muri domaine rukristo rero twifuje gutanguza uyu mugwi cha dusangana igikorwa cyagutse cyane turabona umuntu yadufasha ngaho Ingozi niko kumwikorako kumutumira kugira ngo aduge ko dufashe ibikorwa bigeze haje kubafasha byaheze bimeze gute ni ibikorwa bigeze muri make ibikorwa yashitse ejo ashikarushe cyane ariko twazinutse mu gaturuturu yarakora dufasha kuyeditinga kwandika ubu rero turi umunsi wose dukora kandi yadufashije cyane muri no filme bitegiki abariko baradukurikirana filme ifise titre imeze gute nibiki bigize ino filme bintu nyamukuru filme titre yayo yitwa Imana mu bantu no kuvuga ngo Imana ni mpwemu dushobora kuyibona yigendera Imana ica mu bantu ubwo rero ico dushaka kwigisha abantu nuko ari twebwe muri iyi si durepresenta Imana muri iyi si Imana iri mu bantu twumvise Fanny Lavine arimwo bimeze gute ni kubera iki mwashimye kumushiramo nk'umuhinga ugerageje kuraba amareresi yiwe urabona ko ari umuhinga kandi afitiye rero experience rero twashimye kumushiramo kugira ngo adufashe kwigisha abandi na cyane cyane ko ari yo tala yiwe iyo film izoja ku mugaragaro ryari ko bariko baradukurikirana bumva bafitiye amatsiko mwavuze titre imeze neza izoja ku mugaragaro ryari nibayitega inyuma y'amezi abiri sinzi ko ari kindi woshikiriza abakunzi ba BBF TV bariko baradukurikirana basanzwe bakunda filme ndundi cyane cyane z'Ingozi canke nzo ngaha mu Burundi ikintu no basaba nuko iki gikorwa turagitanguye ariko nkuko navuze ko Imana iba mu bantu hari hawo bisaba ko dushaka ubufasha bwa mbere dusavye ariko badukurikirana n'amasengesho twatereje isengesho turifuza yuko uyu mugwi nubwo mutambaje izina ryawo canke bari babwiye ni Arise and Shine duhagurutse kugira ngo Imana ishobore kudukoresha nyimba tuvuga ngo Imana iri mu bantu tubwira abantu nyene dukangura abantu Arise and Shine rero ihagurutse kugira ngo dushobore gukorera Imana biciye mu mareresi turabatereje sengesho n'ubufasha bwanyu uko Imana izobarongora tubashimire cyane murakoze gose tubashimire namwe mwari ko murakurikirana kino kiganiro gitoya twashiwe kugirana na Fanny nabano barongoye Arise and Shine ndetse nuno mugwi wose urabona ko harimo abamama abapapa n'abasore nizera neza yuko mwahumviye ibitari bike tubutse yuko mwobandanya mukurikana ibindi biganiro vya BBF TV birahari kandi ni vyiza duteza imbere ibikorwa ndundi cyane ndoramana mpimbaza mana nari Bertrand Beri Boom yari kuri kamera bye bye mani bahezage